Reka ndabaha ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kure yanyu BTV mu makuru turokanije kuri uno munsi mukamubwira muyashikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano aragabisha abo bose biciye amatwi mu kubomora hose bubatse mu bibanza vya leta ngo kuko kwigenekerezo rya mbere Nyakanga azoba ari umunsi ntabanduka kugira ngo inyuma yaho hazoce hafatwa ingingo kuri abo bose biciye amatwi. Ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR cagiranye inama n'abajejwe agateka k'abana kugira ngo bigire hamwe abo bose babakoresha mu rudandazwa rw'ibinywabi. Reka ndabaha ikaze mukanya n'inkuru imwe ukwayo. Tubiri tuvurana ubupfu kandi imitwe ikoranye nico cakoranije babura amatari b'intara zose bakumwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano n'ikigo Phonique aho bariko barabira hamwe umusaruro w'amakoperative yo ku mitumba 2011 uko yagenze. Uwo mugambi wa leta ukaba watanguye mu mwaka wa 2019 gushika mu mwaka wa 2020. Inkuru ya mugenzi wacu Jessica Karene Ingabire. Kurabira hamwe umusaruro wavuye mu makoperative yo ku mitumba yaronkejwe ingufu za leta mu mwaka wa 2019 ushira 2020 ndushakoranije babura amatari b'intara zitandukanye bari kumwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano n'abagenduzi mu bushikiranganje hamwe n'ikigo Phonique mu ntumbero yo kumenya ko ico gikorwa kizobandanya canke gihagarikwe nimba tuba cabaye impfagusa. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Jean ko buca yasavye babura amatari ko abazobona bitagenze neza mu ntara iwabo batoca batana akabando ahubwo bokwegera abo vyakundiye kugira ngo babagire inama. Nongere mpamagarire babura amatari ubone wiwe mu ntara byaragoranye ntacarikirana ngo tubiri tugurana ubupfu aca agenda araba handi byagenze neza yegere mugenzi we buramatari mustanteri imitumba yiwe byagoranye yegere mustanteri byagenze neza kugira by'ukuri iri terambere rusangi nyene cyubaye mu gihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste ndayishimiye aduhamagarira ko dushika ko twese tukagenda tujanye twese kugira wa mufuko uronka amafaranga n'umunwa uronka ico ufungura maze ivyo kurara abandi ku mugono bihagarare kubera ko twese tuzoba twaronze ico dufungura. Iterambere nishoboka ridahereye kumwe n'igihugu ngo rimusubireko nkuko vyavumerewe na Incwere mukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste ndayishimiye. Amafaranga angana $129 n'$110 niyo yahawe amakoperative 2911 ari mu gihugu cy'u Burundi. Umuyobozi mukuru wa Phonique Fonds National d'Investissement Communal Révérend Dr Opesa 1 Nitunga Servilien kamenyesheje ko n'amakoperative yahomvye atazohebwa ahubwo bagiye kugwiza inguvu ngo babafashe. Iri hangiro leta mvye leta nkozi yari ifise ryabaye impamo kubera ko imiliyoni 10 zatanzwe kuri buri koperative uno munsi zaratanze umusaruro udasanzwe. Mwabonye ko ku rugero rwa 62 kwijana amakoperative yashoboye kuronka umusaruro akunguka akarenza za miliyoni 10. Mbere naho mwabonye koperative yabaye ya mbere ikaronka miliyoni 80 mwavyiboneye mukabona ko mu bisanzwe uravye gose umugambi wa leta washitswe ko mu buryo budasanzwe. Abo banyuma twavuze ko ikinogo baguyemwo twabonye icabiteye ubu tugiye kuzoraba ingene tubaha imigambi n'ubuhinga bubakurayo. Muri rusangi umusaruro wagenze neza ibice 62 kwijana bakaba yaronse inyungu. Koperative ya Kanyinya commune Mukike intara ya Bujumbura ikaba ariyo iza kwisonga nayo Mayuki commune Mabayi intara ya Cibitoke ikaba yo ya nyuma. Mwaka wa kabiri kwa gutangura kuko n'amafaranga azaramaze gushaka ku makonti ya makomine. Igenekerezo rya mbere Nyakanga ngo n'umunsi ntabanduka wo kubomora aho hose hubatswe mu bibanza vya leta. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano aho yasavye abarongoye abandi ndetse n'abajeje umutekano
kutazobomorera umuntu n'umwe ngo kuko habomora uwubatse. Kurikirana umushikiranganji w'intwaro yo hagati Gervais Ndirakobuca. Ikijanye n'ibikorwa twabahaye banyakubabura amatari banyakubabura mujejwe umutekano mwese kubijanye no gukuraho inyubako zubatswe zidakurikije amategeko. Inama twagiriye Igitega turi kumwe na mwebwe mwese banyakubabura amatari na bamusitani mwebwe nyene mwese mwiyemeje yuko igendekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icenda kw'icyo gikorwa kizoba caheze. Nagira nongere ndabibutse ko rya genekerezo ari ntabanduka. Ni ntabanduka kijya gikorwa kizeza kuja mu ngiro guhera mu ntango yo kw'icenda tuje mu bindi. Ndabibutsa yuko nta ujejwe intwara habomora bene vyo kuko barenza amategeko bayazi. Mubahamagarire bose kubikora muri izindwi zibiri zisigaye bizobe vyaheze. Duce tuja mu bindi. Hari abantu benshi bagiye baragira amarukuru ngo bandike ubushikiranganje. Ubushikiranganje bufise amaso mu ntara. Ubushikiranganje bufise amaso mu ikomine. Ico buramatari yabonye kibereye niwe muvyeyi wa w'intara. Ico musitanteri yabonye kibereye niwe muvyeyi w'ikomine. Ico nico kija mu ngiro. Ntihagire uza kuvuga ngo turindire ngo ikizova mu bushikiranganje ngo twarabwandikiye eka. Ico buramatari yabonye kibereye ko natwe inyishu dutanga tubaza avibura amatari ati mbeki cyo genda gute. Tubahamagarire rero yuko ivyo bintu byose bikurikizwa ariko mukurikije instruction twagiye turabaha mukurikirije intumbero twagiye turabaha. Abantu bagiye bakarenza kwa ahabo bakaja mu mabarabara atari route nationale ndabasabe ivyo ntibisubire. Twavuze amabarabara makuru aha abantu bamaze kuronka imizibukiro. Tuvuga ibisagara vyabaye viabilize ikirundi kiragoye. Ibisagara vyabaye viabilize abantu bagiye barenga bose akarimbi bashingiwe na leta. Twavuze amabarabara makuru kubera yuko abo bantu bose bararonse imizibukiro. Baronse imizibukiro kubera akajagari twaciyemwo baciye bagaruka bongera bagurisha hahandi nyene baronke imizibukiro bongera barubaka. Abo rero bateza gusubiza leta dans ses droits kuko nawe nyene iri kizibasubiza mu madurwa yabo. Nayo nyene rero nta mwana n'ikinono. Ivyo niko bitezwa kugenda. Kwa kabiri niho ikigo kijejwe gutororokanya amatagisi n'amakori yagiranire inama abajenga gateka k'abana mu ntumbero yo kurabira hamwe ikibazo c'abo bana bakoreshwa mu bidandazwa by'ibinywabi ndetse no mu bidandazwa bidaciye mu mategeko. Haribonekeza ikoreshwa ry'abana mu rudandazwa rwo mu kinywabi n'urudandazwa rutemewe n'amategeko mu bisagara bitandukanye ndetse no ku mbibe z'igihugu. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Staninge Ndakumana umuvugizi wa komiseri mukuru w'ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR. Bimwe mu bituma abo bana bakoreshwa muri urwo rudandazwa ngo nuko ababatuma baba badashaka kuriha amatagisi canke gushaka kuronka amahera bitabagoye. Ngo naho biruko ibihano birategekanijwe kuri yo wese agira uruhara mu ikoreshwa ry'abo bana muri urwo rudandazwa rutemewe n'amategeko. Aho twovuga nko gucibwa amande, gufungwa n'ibindi. Kubwa Staninge Ndakumana ngo biteze kuzoshika kuyahangiro bihaye ari ryo kudasubira kubona abana bariko barakora urwo rudandazwa rudaciye mu mategeko. Bibaza rero yuko twagize novuga intango nziza kuko inama ni ya mbere n'aba bajanye n'aba bajejwe ibi bisata bitandukanye. Twibaza yuko intango ari nziza cyane yuko batwara ivyo twigisha nije ngaha mu ntumbero yo gukingira abo bana harimo kudoma urutoki abo bose bareko barakoresha abo bana muri ibi bikorwa bibi bijanye no kugira fraude urudandazo rwo mu kinwabi no gwamagenda. Twizeye neza yuko mu bisanzwe tuzoraba isuzuma ico bizotanga no kuvuga uruhara n'ugumwe wese muri aba bantu twari kumwe kugira ngo bafashe gutyo aha anye mu gisagara
ca Bujumbura ntidusubire kubona umwana ariko aratembereza ibidandazwa utazi iyo biva niyo bija utazi mwenevyo ntidusubire kubona abana ku mipaka bikoreye bimwe vy'imitobe canke inzoga canke impuzu canke ibindi bintu vy'ibidandazwa baca mu buyira butazwi nuko niyo ntererano twabasavye twizeye ko tuzobishikako kuko bose mwavyiboneye yuko bose batangajwe n'ingene ibi bikorwa ingene iki gikorwa kimeze kandi bose baravuga bati tugiye kugira ico dukoze kugira ngo aba bana bakingirwe. Nayo Hamadan Nkurikiye umuhanuzi w'umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba yamenyesheje ko gutanga ikori ari umurimo w'umuntu wese akunda igihugu ciwe. Turabire hamwe icokogwa kugira ngo dutuze iyo ngeso twumve yuko gutanga ikori atari umuzigo twumve yuko gutanga ikori ari umurimo ari za nyigisho nyine tuvuga ati gukunda igihugu ukunda igihugu udatanga ikori ukunda igihugu udashaka yuko igihugu gitera imbere n'iterambere ry'igihugu gutanga ikori birimwo kuko nivyo bidufasha kubaka ivyo dukeneye byose kugura imiti tuba dukeneye mu bitaro ibintu byose dukoresha mu gihugu bica mu mahera leta iba yaregeranije biciye mu makori. Hamadan Nkurikiye akaba yamenyesheje ko nk'abajejwe intwaro ataco batazokora mu gushigikira uwo mugambi wo gukingira abana bakoreshwa mu rudandazwa rudaciye mu mategeko. Mugenzi wacu Mugisha Mirix nkuru yadutohoreje hamwe rijejwe guhura icayi OTB rirasabwa gukora ibishoboka byose kugira ngo icayi kigira akanovera kije ku rugero rwiza mpuzamakungu nk'ikawa kugira ngo agahengwe kaboneke. Vyamenyeshejwe na Dr Deogide Rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi anibutsa iryo shirahamwe ko guhamagarira abagwizatunga kuza mu gisata c'icayi atari ugushaka kugunda leta. Kurikirana umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema. Kwikawa twagize amahirwe twebwe ntitwagize ingorane naho covid yariha kubera iki kakanovera k'ikawa y'u Burundi kama kari hejuru cyane abantu bama bayikeneye ariko kucayi murazi yuko turi benshi ego turi benshi murabye za Kenya zande za Ethiopia aha nico gituma twama twasabye muri hotel ngo bagire ibishoboka byose tukwize bikenewe byose turonke akanovera niho duca tugirira agahembo muca mwumva rero yuko ibyo turiko turahimiriza byose byo gushaka yuko twinjiza abantu muri iki gisata c'icayi abagwizatunga n'abikora utwabo n'amahinguriro ya leta ari karungurwa ni muri iyo ntumbero kuko mu cayi si nko mu kawa. Hariho abantu bavuga bati jewe nshaka icayi kibishe no kuvuga kiri ku rugero rwo hasi. Hari ibihugu abantu arico bakunda n'abandi bavuga bati twebwe dushaka icayi kiri hagati na hagati n'abandi bavuga ati eka twebwe tumucayi kiri ku rugero rwo hejuru. Sico kimero no mwikawa kuko mwikawa baraba akanovera karekare aha twaramaze kwikwiza mu Burundi. Nico gituma aha dukwiye guhindura ingendo turiko turasaba na OTB bwa mbere ntiyavyumva. Harabibaza ngo guhamagarira abagwizatunga kuza muri kino gisata c'icayi ngo umenga ngo baje kugunda leta. Oya ntibaje kuyigunda kuko ico leta yifuza ni icayi gisohoka. None OTB ntiyaguma ifise amahinguriro angahe yonyene azoguma ashora kantite ibiharuro by'icayi bizoguma ari bya bindi kandi OTB izoguma ikora kwa bwa bwoko bumwe cyangwa bubiri bw'icayi. Mugashobora kuzundi umuntu avuga ati jewe ndaje ncanungura n'imirima
hanyuma nce nkora n'ubundi bwoko bw'icayi abandi bashaka ote bitari kirakora. Abanyeshuri batari bake baraja kwiga kaminuza mu gihugu c'Ubufaransa babifashijwemo na Campus Français. Ico kigo gifasha abarundi mu kubandaniriza amashure mu gihugu c'Ubufaransa kikaba catanguye mu mwaka wa 2010. Inagateka Leika Florette uca aja kwiga mu Bufaransa akavuga ko yahisemwo kuja kwiga muri ico gihugu kuko yize amashure yose mu rurimi rw'igifaransa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Leimo Prospere niyo nkuru. Campus France gifasha abanyeshuri ba kaminuza kubandaniriza ivyigwa vyabo mu gihugu c'Ubufaransa. Mu mwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021 ibiharuro vy'abarundi basaba kwiga mu gihugu c'Ubufaransa vyarigwije na gatatu. Amadosiye 1569 yaremerewe n'ikigo Campus France mu Burundi mu mwaka wa 2021 mu gihe amadosiye atarenga 552 ariyo yemerewe mu mwaka wa 2020. Inagateka Leika Florette buca aja kwiga mu gihugu c'Ubufaransa arasigura igituma yatoye ico gihugu. Ndawushimye kubera nanje nize mu Gifaransa secondaire yanje yose nize muri Gifaransa kandi byari binyorohera gose kandi niyo university nziza nayo natoye mu Bufaransa. Ku bafise ubwoba ko abanyeshuri bagiye kwiga mu mahanga batagaruka, Leika Florette arabahumuriza kuko wewe ngo afise indoto yo kugaruka guteza imbere Uburundi. Kugaruka cyane gahanya hari abantu benshi bakeneye gahanye so turana nzenya ngiye kwiga amashuri ngiye kwiga na informatique nayo ni developer gaha kose mu Burundi. Nanje ndashaka guparticipa muri mu gihugu cy'Uburundi kitera imbere bashaka guparticipa muri ivyo nyinshi tumashizogaruka gahanye. Ico kigo Campus France kikaba cavutse mu mwaka wa 2010 hariya mu Bufaransa, naho mu Burundi kikaba catanguye kuhakorera mu mwaka wa 2015. Urakoze Rimo Prosper niyo nkuru kuri yo nkuru wadutohoreje akaba nayo nkuru ya nyuma dusozereye ko amakuru yacu y'uno munsi. Nshimire bagenzanje bafashije kuyatorokanya, nibagiye gushimira mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, nkaba ndabifurije kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi. Mugire ibihe vyiza.